uriya muntu ubona avuye mu makungu azanye amafaranga suko yagiye kuyatora byoroshe, yarakoze kanatsinda kuko yakoze avuga ati reka nkore nitange, ntitanze n'itike yo gusubira inyuma yongora. Ariko uri muhira wamubona hafi imbere yawe, umugani w'ikirundi uvuga yuko ugumiye imbere ya mama wawe wamubona yuko mama wawe ari wacumba bunini. Amafaranga ava mu ngorane zigize umuntu muha muri kumwe ushobora gutora inyishu y'ico kibazo agize, kuko nta muntu azokuzanira amafaranga ataki ingorane n'imwe yagize. Naho ubona bubatse ibitaro nta muntu n'umwe akunda ibitaro. Umuntu aza kuba umugenzi w'abantu bakora ku bitaro ari kubera yagize ingorane. Barya abantu bashinze ibitaro nuko bamenye barondeye inyishu y'abantu baba bagize ingorane. Murakunze no kubona abantu bo mu masengero nabo kubera abantu dufise ikibazo cyo kuzoja mu ijuru, nabo baciye bahubaka bati reka tubabwire yuko tuzobacana mu ijuru. Aho hantu ufise ikibazo hose niho wundi muntu abayinjirije amafaranga. Ikirato n'ingata umuntu aba yashize ku kuguru kugira iyo agiye ahantu kure ntababare. Mugabo kubera yuko ico ciyumviro cavuye umuntu wa mbere yaciyumviye gukora ikirato, abandi nabo baciye bagenda barahindagura kuronderamo ikintu gishasha, bavuga ati reka dutandukanye ibi, ikirato co kwiruka, co koga, co bugeni, c'igisoda, c'igipolisi, c'abategetsi, kugira ngo amafaranga aboneke. Naho rero nawe urabe bijya bintu ukora, urabe mwakandi kantu gatoya uhinduramo, wiyumvire cyane n'igihe n'ivyiyumviro bishasha, kuko abantu barashobora kureka kugurira uriya cya kintu yadandaza, nawe wakoze ikindi mugabo ukabumvisha ko iki kintu ukoze arico gishasha cyahiye. Nikirato uko kwa kundi wambara cyane. Turabaramukije urubuga rwacu, ego dushimira n'abanywanyi mudukurikirana. Hanyuma ikibazo tugarukako ni ikibazo cy'ubutunzi gikunze kunanirana ku bantu benshi, reka tukibasiguriye nk'uko bamwe bamaze igihe babitubaza ko twahora dukora ku bibazo byabyo, ariko ntitwabahebye na gato, ibintu bifise igihe. Hama ku kibazo c'ubutunzi, ubukene buba buri mu miryango, twovuga ko ibi bikurikira. Igihe cyose ugomba gutera imbere hari ibibazo wibaza wewe nyene ubwawe mu mutima, ukumva uti mbe nkora iki, ndeka iki. Ikibazo ca mbere nibaza yuko ku bwanje umuntu yibaza ati kubera iki nkenye, mbe ni igiki cotuma nzoba umutunzi nkaba nk'abandi. Ico rero ibintu byotuma umuntu agira imbono yo kuvuga ati ngomba ntere imbere, abanza kuba afise ibibazo shingiro. Wiyumvira uti none ko je nkenye, ni igiki catumye nkenye, ni igiki conkura n'ibi bibazo ndimo. Ukabona uti mbe nshoboye iki, mbe iki ni igiki cananiye, nibishoboye nokora iki, nofasha iki sosiyete. Kuko narababagiye yuko igihe cose uzobaho muri sosiyete utazi gutorera inyishu ingorane zibaye abanyagihugu mu bana bafise, ngaho ubuzima buzoguma bukubana amazi. Kuko twasanze yuko amafaranga n'ingorane, amafaranga ava mu ngorane zigize umuntu muha muri kumwe ushobora gutora inyishu y'ico kibazo agize, kuko nta muntu azokuzanira amafaranga ataki ingorane n'imwe yagize. Naho ubona bubatse ibitaro nta muntu n'umwe akunda ibitaro. Umuntu aza kuba umugenzi w'abantu bakora ku bitaro ari kubera yagize ingorane. Barya abantu bashinze ibitaro nuko bamenye barondeye inyishu y'abantu baba bagize ingorane.
murakunze no kubona abantu bo mu masengero nabo kubera abantu dufise ikibazo cyo kuzoja mu ijuru nabo baciye bahubaka bati reka tubabwire yuko tuzobajana mu ijuru. Aho hantu ufise ikibazo hose niho uwundi muntu bayinjirije amafaranga. Rero igihe ubaye muri sosiyete udashobora kugira ikintu na gitoyi woshobora gukora muri rusange, igihe cyose ubaye muri sosiyete ataco kimariye umuntu n'umwe uba warapfuye. Muri rusange abasigaye baba bataraguhamba gusa. Igihe cyose ubayeho ata kintu na kimwe ushobora gukora, aho hose uba waragiye. Hanyuma ukamenya uti ko mbayeho ubuno buzima uku nakuriye, mbe nzobivamwo gute? Igihe cyose ubayeho ubuzima ubona ko ubayemo ukamara umwaka, imyaka 2, imyaka 3, nta kintu na kimwe wigeze wiyungura, wagumye urwana no kubaho gusa, ntiwigeze utera imbere. Washoboye umwaka kuva ku itariki 1 kugera ku 31 z'ukwa12, wagumye uronka amafaranga yo gufungura, uronka amafaranga yo kwambara, washoboye kuronka amahera yo kugura ikinga, warose yo kugura itongo, warose nayo gusomesha abana. Ubwawe nyene urabona uti igihe cyose ntashobora guhindura uko nahora niyumvira, cyangwa ntashobora guhindura uko nahora nkora, ibintu birayangaye. Kandi n'abazogukomoka ko muri ico gihe nta kintu na kimwe bazoshobora kwimarira, kuko mu buzima misi yose nukwama novuga nk'umuhanzi kwama bagomba gushakashaka kurondera ibigezweho. Ivyo bintu navyo bigezweho si bindi, si birebire, n'akantu gatoyi mwabirya bintu ubona biba birisanzwe biraho, uhindurako gatoyi, kuko uzokwama ubibona muri marketing, mu bintu vy'urudandazwa, meme produit légèrement modifié, ugaca usanga abantu baciye biyukira ico kintu kukigura. Naho ni ca kindi nyene udashobora kubona ati none boriki nimba urya muntu akora bakora imikatuko canke ariwe wahora uyikora, ukabona uti ibi bintu ndiko ndakora ntivyigeze binteza imbere, imyaka 5, 3 iraheze nkora vya bindi nyene, sinigeze ndanabiguramwo ni parasera nitongo. Ilifo yuko uhindura mentalite, swate ugakora ivyo bintu ubishizemo ingufu, uhinduye kugira usumvyeho babandi baza kwigana akazi kawe. Ko narababwiye yuko iyo abantu batanguye kuza mu kazi kawe ukora, nawe gerageza ugakore gusumbaho, canke utakakoze gusumbaho ugahebe uje gukora kandi, kuko kirazira kwiga umwuga umwe. Kuko wize umwuga umwe uca usanga wihenze cyane, kuko ibintu bigenda yarota edar espace. Ukaguma rero wewe ukora ca kindi, uzosanga cararenganywe n'igihe, kirenganywe n'igihe, naho uzoca ubona yuko wahomvye, ahubwo ntiwashoboye kujana n'umwanya, kuko abantu bagomba dushasha. Nawe jana na bishasha, umenye gutorera inyishu z'ibibazo abantu bafise, bagomba ibintu bishasha misi yose. Nawe wamugomba guhindagura ushirako akantu gashasha. Aho mwico gihe ushobora gukora uko gukurikira, ukiyumvira uti none ko nkora ibirato cyangwa ndandaza ibi birato. Urashobora kuba umuntu akora ibirato ukumva ati kwiki kirato nkora iki, canke hoho umuntu wa mbere yakoze ikirato yashaka iki, mbe akamaro k'ikirato ni iki? Urabona, kugira ngo abantu barondera amafaranga, barondera ubuzima burengerejeho, akarorero nk'umuntu, abantu benshi babona kwambara ibirato, mwambara ibirato, ntibazi imvo n'imvano yo kwambara ikirato. Kwambara ikirato byavuye mu ciyumviro cabyo gikuru, bija mu ciyumviro cyo kuberwa, kugeza yaho usanga uno munsi umuntu hari ikirato cy'ubugeni, abantu ngo umuntu yambaye agize mariage yambara iki, basanga hari ikirato curi kararima ingamiya, ugasanga
hari ikirato cyo muri siporo, ugasanga hari ikirato cyo muri dushe, ibirato ugasanga biri ubwoko bwinshi. Mugabo ugiye kuraba mbe umuntu wa mbere yiyumviye ikirato yashaka iki? Mbe yashaka yiyumviye ubwo bwoko bwose bw'ibirato twavuze aho hejuru? Ahibambewe imvo nyamukuru y'ikirato kwari ugukingira ikirenge. Ico kirenge rero aho hambere mwama mwumva umugani bavuga bati amaguru nkukuyabangira ingata. Mu Kirundi rero iyo bavuze ikirato ni ingata umuntu aba yashize ku kuguru kugira iyo agiye ahantu kure ntababare. Mugabo kubera yuko ico ciyumviro cavuye umuntu wa mbere yaciyumviye gukora ikirato, abandi nabo baciye bagenda barahindagura kuronderamwo ikintu gishasha, bavuga ati reka dutandukanye ibi, ikirato co kwiruka, co koga, c'ubugeni, c'igisoda, c'igipolisi, c'abategetsi, kugira ngo amafaranga aboneke. Naho rero nawe urabe birya bintu ukora, urabemwo akandi kantu gatoya uhinduramwo, wiyumviye ujane n'igihe n'ivyiyumviro bishasha, kuko abantu barashobora kureka kugurira uriya cya kintu yadandaza, nawe wakoze ikindi, mugabo ukabumvisha ko iki kintu ukoze arico gishasha cahiye. Nikirato nko kwa kundi wambara ca kintu, ikanda mbiri kumwe wa yayindi yakora, mugabo kubera wewe uzanye uti ni gishasha, ni modere nshasha, ukazosanga bariko barakugurira. Muga igihe cyose uzoguma wumva mu mutima wawe uvuga ngo kimwe ca kera ngo nico cari gikomeye, aho uzomenye yuko uriko urasaza, uriko urajana n'igihe. Wewe ntuzukore ibintu bikomeye cyane, uzukore ibyo abantu bakunda. Uzokwama wumva abantu babatama aribo bama biyumvira ngo ca kintu ca kera cari gikomeye. Mbe uzovyumvisha urwaruka bw'iki gihe ngo kintu ca kera ngo cari gikomeye? Ahubwo nyabona jana n'igihe, urabe ibyo bashaka apana ibyo ukunda. Abantu benshi turakunda kugumira mu byo dukunda aho kujana n'ibyo abantu bakunda. Rero guhindura uko ibintu wahora ubibona nivyo biriko biratuma abantu batera imbere. Umuntu ahindura ibintu uko yahora abibona gute. Murakunze kubona abantu henshi mwumva ngo naka yaragiye mu makungu waratera imbere. Naho nyene yateye imbere kuko igihe cyose ukiri mu karere wakuriyemo, wavukiyemo, hari ubu tudakora ubontwenga ngo birase no bikora. Rero igihe cyose uzoba uki muri hahandi nyene muri ya society di wawe, ukaba utagomba guhindura uko wiyumviye, ukagenda handi hantu gacakarika, ukabona uti rero ahasi mu kibano, kuko uzokwamubona abantu bagiye za Burayi, za Amerika, za Canada, Afrika y'Epfo, uzokumva za Kenya, za Zambia, ubuzi barakora akazi atakwitangira itama, kaba ko guca ibiti urabica, gusunika ibintu n'ikinga ukabikora. Mugabo ukiri mu karere wahoramwo, uguma wishwe n'igihumbi bibiri bitatu uronka ku munsi, ukaguma wiyumvira ngo uzokira uja hehe? Nico gihumbi nyene uguma ukorera ngaho, kubera uguma wiyumvira kwa kundi wahora wiyumvira, tarahindura ngo ugenda handi hantu ubone yuko ubuzima bugoye, izorangira gateye imbere. Uriya muntu ubona avuye mu makungu azanye amafaranga, suko yagiye kuyatora byoroshe, yarakoze anatsinda kuko yakoze, avuga ati reka nkore nitange, ntitanze n'itike yo gusubira inyuma yongora. Ariko uri muhira wamubona hafi imbere yawe, umugani w'ikirundi uvuga yuko ugumiye imbere ya mama wawe wamubona yuko mama wawe ari wacumba bunini, anatsinda uzomenya yuko umuntu yateye imbere ari uko ugiye kumutemberera. Kuko ukiba mu gihugu iwanyu, uri mu ikomine iwanyu, uzopfa ubonye yuko hari indi komine nziza gusumba iwanyu.
uzokwama wakira n'umutegetsi aje kugutemberera uca uvuga uti karibu mw'ikomine nziza yacu kanaka mu gihugu kanaka ciza, ariko urabanza urabe none ni jeje nyene ndenze canke hari abandi nabo nyene barenze. Ugiye gutembera mu bindi bihugu urabona igihugu c'iwanyu gisumba, nawe uvugishije ukuri ukabona uti igihugu c'iwacu iki kindi kirakirenze, natwe tukirenze kwibi. Co kimwe niyo ugiye gutembera mu muhana w'umukire uzobona yuko hari ibintu wewe iwawe udafise. Ayo makuru woyabaza abana bakunda gutemberanira. Iyo umwana w'iwawe agira ibibako akagenda gutemberera umwana w'umukire, niho azoza kubwira ati ko abanaka twabonye batunze ibi, kwanaka bafise ibi. Mugabo iyo ugiye gutemberera umuntu w'umukene mungana, uzigera ubona yuko hari ibintu bishasha bikenewe. Ni naco gituma uzokwamubona, reka ngaruke ku vy'amasengero gatoyi, babacamwo ya migwi nababarira, abakene bakabashira ukwabo, abatunzi ukwabo. Ni mu ntumbero yuko bariya abantu batokwizanzamura ngo baronke n'akazi, bahabwe n'akazi n'abatunzi. Abatunzi bazokwame mu vyiyumviro vy'iwabo, abakene mu vyiyumviro vy'iwabo. Kuko iyo umukene ashoboye kugira ibibakwe akaronka umutunzi w'umugenzi wiwe, arashobora kuba bikaba isoko yo kumuha akazi akaba umutunzi. Mugabo biragoye yuko umutunzi nawe umukene ashobora kuronka amahirwe yo kuba inshuti umutunzi. Ariko umutunzi ashatse umukene amuronka umwanya. No mu kibano rimwe umukene biramugora iyo akeneye umutunzi kumuronka umwanya ku mwanya, naho barabagenzi. Ariko umutunzi agukeneye agutora nk'aho yasize impuzu, aho uzotangura kubona umugwi wewe urimo ati je mbe ndi umutunzi ndi umukene mbe bankeneye barandonka. Ushobora kumara ukwezi urondera umutunzi utamuronka, mugabo wewe wagukeneye umwanya muto abakuronse. Hama ico mwomenya, igihe cose utazoba umenya uti mpindura iki nkora iki, ni igiki cankenesheje, ni igiki cotuma ntunga nkaba nk'abandi, nkora iki kugira ngo mbe nk'abandi, mbe mu bintu bikorwa mu karere muri sosiyete mbayemo nshoboye iki. Ucungiraho inguvu ziwawe ziri, niho hantu uzoshobora kuba woba umutunzi canke ukaba umukene. Igihe cyose utazoba uzi ikintu na kimwe gukora mu karere muri sosiyete ubayemo, ibintu bizokwama vyakuyangaranye. Kumenya ikintu uri buhindure